Ishirahamwe OLUCOME ubwa mbere hoho twabwira yuko tubonye itegeko ryari rishizwe ko umukuru n'umukuru w'igihugu ubwa mbere twatangaye, hanyuma tumaze gutangara twibwira tuti twibaza yuko yoba ari uwo bitiranwa. Nuno munsi twebwe twibaza yuko ari uwundi yitwa Albert Maniratunga atari urya dusanzwe tuzi, kuko hamwe yoba ari we twibaza neza yuko twosha turondera izindi nsiguro. Mugageza kwino saha ntitwokumva yuko hari umuntu yokurirwa imbere y'abantu akabwirwa amajambo nk'aje yabwiwe mu mezi atari munsi y'atatu, ukaza wumva basubiye kumuhereza ikindi giti. Nibaza kandi igiti cyo hejuru, nibaza yuko byo bigoye cyane kuronka izina umuntu avyita, ariko ubu tworindira kugira byinshi tuvuze tutaramenya ko ari uwo bitiranwa. Ico ni cambere. Mugabo ico twama tuvuga nukumenya yuko umuntu ari mu nzego z'igihugu, cyane cyane ku rugero rwo hejuru rw'umukuru w'igihugu, niyahemye, niyatambutse, niyavuze ico bita mu gifaransa refeze geste, vyose vy'umukuru w'igihugu, umuntu umunyagihugu ari we wese afise uburenganzira bugira ico bivuzeko. Nico gituma twebwe tujya dutangura tukavuga ivyashitse hamwe vyo bari vyo, bica bitwibutsa ibintu yigeze gushikiriza itariki 23 z'ukumunani mu mwaka wa 2020, avuga yuko mu ndwi zibiri abantu batarekana ubutunzi bwabo bataza kuba babwerekanye. Nagira nibutse ko iyo ngingo iri mu bwizwa shingiro mu ngingo ya 95 n'amategeko yo kugwanya igiturire, cyane cyane ingingo ya 29 y'iteko ryo kugwanya igiturire n'ayandi mabi asa naco. Ivyo rero kugeza nuno munsi umwaka n'amezi arenga 2 birarenganye ivyo bintu bitarakogwa. Ivyo rero twebwe ntibiduhumuriza na gatoya. Ikigira kabiri, hari umuntu wo muri regidezo yigeze kubwirwa amajambo nk'ayabwiwe Albert. Muribuka neza yuko bavuze ko ubusuma buriyo, abantu batwara regidezo bose arabasuma, arababanda, abantu batagira ico bibanga, aribo bariko baratuma societe regide ziri kuratembagara. Mugabo uyo muntu nyene yaciye aduzwa hejuru mu biro vy'umukuru w'igihugu, aza kuba ujejwe ivyo no kwita ivy'umuyaga nkuba energy mu gihugu cose. Ivyo rero urumva ntibiduhumuriza na gatoya. Nuno munsi turaronka insiguro y'ivyo bintu bibiri. N'ubundi abigarutse ko umukuru w'igihugu, icegera ciwe, umushikiranganje wa mbere, n'umuntu wari we wese ari mu mabanga gushika ku mukozi asanzwe akorera leta, agomba kumenya ko bagiye gukorera abanyagihugu, kandi abanyagihugu bafise uburenganzira bwo gukurikirana no kuraba no kugira ico bavuze kukungene ibintu byabo biriko biratunganywa. Rero twibaza neza yuko ivya Maniratunga twa turarindiriye, twe twiyumvira yuko atari vyo, turindiye kumva ko atonze mu biro. Nitwabona atonze mu biro ntakete tuzoka tuzomwandikira urwandiko umukuru w'igihugu tumwibutse ivyo bintu vyose, kandi tumubwire yuko umukuru w'igihugu atagira inyuma y'ikigo. Umukuru w'igihugu ivyo avuga byose n'ivyo akora byose, dufise uburenganzira bwo kugira ico tubivuze ko, tukavyanariza do A a Z, hanyuma nawe akabona yuko ivyo bintu yavuze ari vyo canke atari vyo. Mugabo ivyo nivyo twoba turavuga mu no mwanya.